ndabaramutse abandi mwiriwe bitewe naho umwe wese ariko aradukurikiranira ari akija ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye harabari bamufise ko ikizere, mbere bari banamwiteze ko n'impinduka narijya yaraje aje gusubirira uwari yagirijwe n'abatari bake kwihagira ku nguvu ikiringo kigira gatatu, abanje guhonyanga amategeko n'amasezerano yari yaratumye abarundi baronka amahoro n'intambara ihagarara mu Burundi. Ariko hagati aho hari n'abari basanzwe bazi Evariste Ndayishimiye akiri mu muhari w'abagwanyi ba FDD ku rugamba, bo ico gihe bo basa nuko aho kuvuga ko hari uwo kwitega impinduka, ahubwo babona ko ahubwo ibintu bizoba abarundi bishobora kuzona batangaza. Ivyo bakaba babivuga bafatiye kuri kahise ka Evariste Ndayishimiye, nimwe mu mikenyuro ikundwa gukinwa mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Mbega none bamwe bari biteze urukiza, uno munsi baba bagifise ikizere? Abavuga bo ko bizoyangara bo baba barahinduye imvugo nuko babona ibintu bafatiye ku vyo Perezida Ndayishimiye amaze kurangura, n'ivyo boba batari biteze vyarangutse muri no myaka itatu irangiye Perezida Ndayishimiye ari ku butegetsi. Mbega umuntu yokwitega iki kuri kazoza k'igihugu afatiye kubiriko birabera mu butegetsi, afatiye kwinyinyurana rivugwa hagati y'ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD, afatiye kubivugwa ku mwidegemvyo mu gihugu, agateka kazina muntu no kunywanisha abarundi n'ibindi. Kugira ngo duce hirya no hino bino bibazo, abatumire twatumye muri kino kiganiro ku murongo ni babiri. Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, akaba ari mu buhungiro muri kino gihe arongoye umugambwe PPD Girijambo, Parti des Patriotes pour le Développement mu rurimi rw'igifaransa. Leonidas Hatungimana, ndabahe mwiriwe nimba munyumva. Mwiriwe cyane Gilbert, ndahaye mwiriwe n'uwo tuza gusangira ikiganiro hamwe nabo nabaza kutwumviriza nabaza kudufasha muri ikiganiro nyene. Kandi umutumire agira kabiri mu buhinga bw'ivyuma banyeretse ko ari ku murongo ni Pacifique Ninahazwe, nawe n'umwe mu bahanira agateka ka zina muntu bahurikiye mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike mu Burundi, akaba anarongoye ishirahamwe Fokode, ishirahamwe riri mu yakora amatohoza ku bijanye n'ubwicanyi, kunyuruza abantu n'ibijanye n'imyidegemvyo mu Burundi babicishije mu mugambi ndondeza. Pacifique Ninahazwe, namwe ndabahaye mwiriwe nimba mu nyumva. Mwiriwe cyane, naje ndabaramukije wo tuza gusangira ikiganiro, ndaramukije kandi abaza kutwumviriza. Umutumira gatatu tukiteze tukiriko turarondera ku murongo ni Leonce Ngendakumana, no umwe mu banyepolitike bagwaniye kandi banaharanira itsimbatazwa rya demokrasi n'amahoro mu Burundi. Ku murongo banyeretse yuko ataraboneka, ariko nitwamutora ari mu batumire twatumiye no munsi. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko ndafashwa na Ntwari Robert, kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru. Mukanyi sase turinjira mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko muvyumvise, turatanguye n'igice ca mbere ca kino kiganiro, aho duha ijambo abatumire. Mu gice kigira kabiri, mwebwe muriko muradukurikira namwe muraza guhabwa ijambo, muraza guhamagara ku mirongo muhejeje kumva. Ariko imbere yuko tuza kubaha ijambo, reka tubanze duhe ijambo abatumire. Reka ijambo canke umukenke wa mbenda utumbereze kwa Leonidas Hatungimana. Leonidas Hatungimana, muri mu bari baragaragaje murantunga amakenga ko ataco umuntu yo kwitega ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Mbega mubona ko ibintu bimeze byarayangaye canke byarahinduye, mwarahinduye icyumviro mufatiye kuri no myaka itatu ibyo mwagiye mubona Ndayishimiye amaze kurangura? Urakoze Gilbert. Jewe hamwe nabo turi kumwe muri PPD Girijambo, uko twabonye, uko twaryamye tuvuga niko tuvyuka tuvuga, nta kintu na gitoya ciza cyo kurongora igihugu neza twari twiteze kuri Evariste Ndayishimiye. Mbere twaranatangaje neza turavuga yuko ikibazo nyamukuru kuri Evariste Ndayishimiye ari uko adashobora
nta bushobozi afise bwo kurongora igihugu, ntavyashoboye. Murumva rero tuvuze ko atavyashoboye, byari bigoye ko tugira icyo twiteze. Ubu rero turamaze imyaka 3 ntabakiriye mu ijambo imbere yuko muduga ku ijambo mwosigurira bariko baratwumviriza icyo mwafatira ko kugira mwerekane ubushobozi buke afise bwo kuyobora igihugu. Twebwe twari dusanzwe tumuzi nk'umuntu atazi gufata ingingo, adafata ingingo, ahubwo gusa ari umuntu yubahiriza agatazirano twari twamutaziriye. Numva umengo ndafise isoni zo kukavuga, ariko abarundi barakazi. Twamubona nk'icyo kintu umuntu w'umunyabwoba gusa, umunyabwoba wo kuvuga amajambo menshi hanyuma ibintu bigaherera ngaho, mugabo ntafata ingingo akibera ngaho. Umukuru w'igihugu rero adashobora gufata ingingo, umukuru w'igihugu arushisha abantu amajambo avuga ibyo basanzwe bazi aho kubitorera inyishu. Twebwe twavuga ko uwo muntu atakizovamwo, ahubwo Burundi buzoja mu kaga, kugira ngo turaza kubishikako. Itari byo byose twebwe imyaka 3 iheze, nukuri ubu turumva n'umutima wacu uriko rijigwa kurusha tubonera impugu Burundi. Turavuga ko Burundi buri mu kaga, ngira ngo ayo majambo turaza gusubira kuyagarukako. Ego kumbure ko reka nje kwa Pacifique imbere yuko ndabasubiza ijambo. Pacifique nazwe namwe muri umubari berekanye ko bafise icyizere cyuko perezida aje gusubirira umuhisi Petero Nkurunziza hari icyo agiye guhindura. Mbere mumaze igihe mukurikirana, mwaranakurikiranye n'icyo kiringo cya Petero Nkurunziza, ibikorerwa mu Burundi harimo kunyuruza abantu, harimo n'ibindi amabi adasanzwe avugwa. Mbega mufatiye ku matohoza, mufatiye ku vyegeranyo mwakoze, iryo zina rya Evariste Ndayishimiye ryarimwo canke ko uwo dufise ku murongo mutumira avuze ati ahubwo turi mu kaga? Namwe mubona ko turi mu kaga canke yaradukuye mu kaga Evariste Ndayishimiye? Reka mpere kwibutsa uko twebwe twamubona agiheje gutorwa ngo bari bazoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2020. Ico gihe abatubagije twarabwiye kuko igihugu cyari kirushe, twese twari turuhijwe n'intwaro iteye isoni ya Nkurunziza. Bagira tuti ibyo byose nta woza aja munsi ya Nkurunziza. Hanyuma twumvise ari Ndayishimiye, turagira tuti hariho ibintu bimuranga byoshobora guhumuriza, tuti ibyo bintu abikoresheje yoshobora gutabara igihugu. Ibyo byari ibintu bitatu twashimikako. Nko muri Fokode muri Ndondeza twaragira tuti twe tumaze imyaka dutohoza ku bantu banyuruzwa n'ubutegetsi, turafise amazina y'abategetsi usanga ari bo babigiye inyuma, bategeka ingene umuntu afatwa, barungika abantu baja gufata umuntu, uwo muntu akicwa canke akabugwa irengero. Tuti muri ayo madosiye dufise twakoze ko izina rya Ndayishimiye ntiturifisemwo, ariko tukongera ko tuti ntitwibagira ari we yararongoye umugambwe, ko uwo mugambwe ufise imbonerakure, kandi ko imbonerakure zahora zinyuruza abantu. Mugabo we nyene nka Ndayishimiye nta dosiye twebwe twari dufise imuvuga, tuti ico cohumuriza kumbura gikoresheje yogira icyo akijije. Icya kabiri twaravuga tuti izina ryiwe ntirikunze kuvugwa mu basuma. Urabona ko ari ubutegetsi buvugwamo cyane abantu biba amatungo y'igihugu. Izina ryiwe ntiryavugwa cyane nk'uko ayandi mazina yavugwa, ariko ngaho nkagaruka bimwe mu bitanguye kuboneka ubu, hariho izina ryavugwa ryari ry'umukenyezi wiwe. Ico naho twavuga ko umugabo atavuga, ariko umugore we yaravugwa. Mwibuke ko umugore bamuvuze mu gihe yarajejwe finance, yarajejwe by'ubutunzi muri Sobujeya. Ico gihe umugore we yaravuzwe, aravugwa mu bintu bitumvikana, ibitoro yanywa bitashobora gusigurika. Bavuga ko ku kilometero kimwe nimba bavuga ko ashobora kunywa amaritiro 150, baravye amafaranga yari yakoresheje mu by'ibitoro. Hariho ibintu bimuvugwa ko byari biteye ubwoba. Hakaba rero icya gatatu twavuga kindi gikomeye
nuko mu bihe by'ibiganiro by'abasendedefd Evariste Ndayishimiye ariwe yagiye araserukira uwo muhari mu biganiro. Uyu muntu ko yamenyereye kuvugana n'abandi, kumbura zoza yugurutse, kumbura zoza abona ingorane z'abarundi bacanyemwo, yitwararike gusubira kudufatanya no kuduhuza, yubahuke kuvugana nabo badasangiye ivyiyumviro. Ngivyo ibintu bitatu twari twashimikiyeko. Imyaka ng'itatu iraheze, mbega bya bibazo twasanze byaciye bimera gute? Wa muntu twavuga yuko izina ryiwe ritavugwa mu byo kunyuruza abantu, n'uyu munsi izina ryiwe ntiriza. Nta jere gushika no munsi nta dosiye dufise bavuga ngo Ndayishimiye yarungitse abantu bagiye kunyuruza naka. Ariko abantu twabonye baciye banyuruzwa mu butegetsi bwiwe. Nko mu mwaka w'ibihumbi 2021 twageze ku rugero twaheruka gushikira muri 2016. So tugiye turaba imyaka ingene abantu bagenda banyuruzwa, batanguye 2015 ariko ibyo kunyuza ntibyari bikomeye cyane muri 2015, byafashe umurinzi udasanzwe muri 2016 biraduga hejuru cyane. Iyindi myaka byagumyeho biharuwe bikaza birakoroka, ariko tugeze 2021 tubona bisuye gusimbira hamwe hejuru cyane. Urwego rutahora runakora ivyo bintu bw'igisirikare gwiha kunyuruza abasivile ibintu by'akataraboneka, bakabanyuruza nk'uko mbere byakorwa muri iyo myaka y'imbere, aho umuntu afatirwa imbere y'umuryango, umuntu bamufatira mu kabara abantu bose babona, umuntu bakamufatira mu masangaziro y'ibarabara abantu barorera. Ababivugwamwo ugasanga harimwo n'abamwegereye cyane, kuko haravuzwe nka Jire Ndiho kubwayo asanzwe amugendanira mu inyuruzwa ry'uwitwa Barezi. Turavuze induru, ibyo bintu turanabimurungikira, turamuha urutonde rw'abantu banyurujwe. Ikintu yigeze gukora yarakihijemwo rimwe, aravuga ngo hariho abantu banyuruzwa, akavuga ngo bikorwa n'imigwi itazwi. Mu nyuma mu mwaka uheze naho aravuga igihe yahura nabo muri diaspora bahuriye Ngozi, aho yavuze ko ivyo bintu byabayeho ariko yabihejeje, ubwo bugwi bunyuruza abantu bamaze kubusambura byaheze. Turamuha urutonde rw'ivyo bintu, turandika babikoze. Umwaka uraheze nta carigera avuga kuri urwo rutonde twamuhaye, nta n'ugupfunga batubesha. Bimwe bagira bati turashyizeho komisiyo ikakizi ikavuga ati abantu barabesha ntibanyurujwe, canke bakabeshera abandi bati nabatavuganwa n'ubutegetsi babanyuruje kugira batafuze ubutegetsi. Nta na kimwe, uwo mengo nta cabaye. Urumva rero ya nyifato twavuga tuti izina ryiwe ntiryaboneka, bisa nk'uko asanzwe ari umuntu abirorera akinumira, bica bihura na bimwe Leonidas Hatungimana tubwiye. Ni ukuvuga Ndayishimiye aricaraho, abantu bakaba mumarana, akagumaho, ukamengo we ntarimwo, ukamenga nta cabaye, ari wabazwa ivy'igihugu. Woja kuvyibiturire muri kino gihe ingene bivugwa birarengeje urugero, nkeka tuzakubigarukako. Woja kuvyo kunywanisha abarundi n'akamaramaza, aho yadusanze niho tukiri, ahubwo yanadukiriye n'imanza adushirako ibihano bitumvikana tutaburanye n'akamaramaza. Nta n'ibyo yigera nacishamwe, nta musi n'umwe wumva avuga ko yimirije kunywanisha abarundi n'akamaramaza. Ibyo mbona ego. Reka tugaruke kwa Leonidas Hatungimana, nibutse bariko baradukurikira yuko tukirindiriye ko dutora Leonce Ngendakumana, turacagerageza. Leonidas Hatungimana, mu byo mwashikirije mugitangura mwerekanye yuko Ndayishimiye atabushobozi afise bwo kuyobora igihugu, ahubwo avuga amajambo menshi kuruta ivyo akora. Ariko mu byo twabonye muri kino kiringo c'imyaka 3 twarabonye apfunga General Bunyoni, anapfunga bitwa Commissaire Desire Uwamahoro n'abandi. Mbega mufatiye kuri bimwe mwavuga, mwari mwiteze yuko umunsi umwe yokora ivyo twabonye, nubwo ubutungane butaratubwira ukuri kucatumye abahagarika? Murakoze. Ivyo twarabibonye, ariko nagira amahenda babwire ko atari icyo kigaragaza ko umukuru w'igihugu ahabona. Ubwa mbere nagira amahanga mvuge ko iyaba ipfungwa rya Bunyoni canke ikugwa rya Bunyoni, duhere ku ikugwa ryiwe, iyo ukura Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere, biba ari ivyo umukuru w'igihugu afatiye ingingo kugira ngo igihugu kigira aho kivuye kigira aho kigiye, ntabwo yari guca azana ndakugarika. Je mumbwira ingene wokura Bunyoni ukazana ndakugarika. Ubu hinduye iki? Mu munenge cyerekana ko
mu munenge kindakugarika jewe ariko ngira sinuvuga ako n'agatazirano ngira nako yitwandira ko buca Gerve Arias ndakugarika ariko iryo zina rya ndakugarika abarundi benshi bararizi nawe nyine ararizi yari yaragombye kuryikura ko ariko byaramwankiye n'ukuri yarigeze kwiyita amahoro ariko byaranse kuko ngira ngo abarundi benshi baraza amadosiye atari make ajanye n'ubwicanyi kenshi usangamwo uwo yabaye ari umushikiranganji wa mbere wose yarimwo cyane igihe yari cegera c'umukuru w'igipolisi n'igihe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'iperereza ni ukuvuga rero ko tugiye no mu bijanye n'ivy'ubutunzi byo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu ngira ngo abantu baraza amadosiye atari make yo bamwega tubonye rero akuye Bunyoni agacazana ndakugarika nka twebwe dusanzwe muri PPD gira ijambo yashinzwe hanini n'abahoze bari muri CNDD-FDD bazi bamwe muri abo bantu twavuze tuti mbega hahindutse iki mbega iyo n'ingingo ibyo rero bigaragaza ko Evariste Ndayishimiye mu bisanzwe ni hahandi kutuntu twiwe iyo abona ko umuntu atanguye kumusita aho arakerebuka batutinya ingwe ntutinyica yakwinjiranye aho ni nka kwa kundi umuntu agwa mu mazi ukabona ariko arakubita amaboko wowe ugahava wibaza ngo arazi koga ejo bundi aha mu gihugu ndimo c'ububiri ahantu bitaga hariho abantu basumuriye umuntu mu mazi hama babona ariko arakubita bakibaza ngo ariko aroga ko bari basanzwe bibaza ko yoga uwo muntu yaratwiriye mu mazi ko nyene bibaza ngo ariko aroga byo gufata amafoto iyo shusho mutanze rero umuntu iyo shusho mutanze iyo umuntu akorokera mu mazi abantu bakibaza ko ariko aroga ahubwo ariko arasoma nturi ihuriye he n'ingendo y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye nawe nyene urumva rero duhava tubona kubera aba yinjiranywe atakundi ari bugire abona yuko umuntu ariko aramusita agata amaboko umuntu akibaza ngo arazi gufata ingingo kuba yarafunze Bunyoni si kubera yagirije Bunyoni yuko ari we kaga mu gihugu si kubera yagiriza Bunyoni ko hariho amakosa yakoreye igihugu ni ukubera yabona ariko aramusita agomba kumusita agomba kumukura muri kijya kibanza aho rero muranigana murumva ntimunigana kubera ineza y'igihugu munigana kubera ibintu vyiwe aho ugiye kumwinjirira aho murahura kandi ashiramwo inzigo imwe ipima amatoni n'amatoni yemwe inzigo iri muri Evariste Ndayishimiye ntagire uwo izoshikira ntagire uwo azoyirundako arabona ibara naho rero tuvuga tuti ubwo ni kuba yarafunze mumbabarenda bakiremwo kandi ubwo nimuvuze amajambo aremereye n'ivyagiritse bikomeye kuri President Ndayishimiye by'inzigo ndavyemanga kandi ndavyemangana nabo turi kumwe mu mugambwe PPD gira ijambo turavyemanga nukuri inzigo yiwe ngira ngo abantu barayibona barabona ko umuntu yihenze novuga ngo akamuvuga ko ikintu yuko hari icyo adashoboye akarorero ni nka jewe umuntu yihenze akavuga nabi Evariste Ndayishimiye uyo abaramenya muzobidika naho wogira gute hari icyo yabagize ko mwitanze ko akarorero oya joho ngira ngo woshaka kubivuga ntiyo bimara murabona ndi mpunzi narahunze igihugu yaranyomoye aha akazu kiwanje ibujumbura ubu kariha muri ntuzeye muri berbe ubupanze ariha muri berbe ihanditse ko ngo ruwaye hatunga imana Leonidas kuri konti ya kuru supreme kuri konti ya sentare na hinyuza
none ko amafaranga bayatwara akaja ego none gantuze reka basi mfate ko kubera uko nsanzwe meze jewe rero bahora banyitanga intagondwa mugabo n'ubutagondwa muri bya bindi by'uko umuntu jewe ntawe ushobora kumpinduza ivyiyumviro ngo nukubera nguze ampaye amahera anguze ubutunzi cyane ngo ampinduze ivyiyumviro kubera nteye ubwoba none umugore wiwanje n'abana biwanje kw'iyo nzu tuyisangiye nabo baziriki sewe ngira ngo ako karero utwo twonyene turakwiye ntawo hava aja n'ibyo bariko barankorera ku matongo ari mu cankuzo n'ibindi rimwe no kubo tuvukana canke inshuti bavuga bati wewe uri n'ico mupfanana naka kandi yavuze iyo ariko ico reka ndakireke nohava mvuga vyinshi ariko rero ice ku masonga ngira naco kiri mu vyerekana kumbure ko ku bato batahura ku majambo aremereye mwakoresheje mu kuvuga ukuntu ateye umukuru w'igihugu kumbure bo batahura kuruta yego yo dutahura kugira ngo ntiduhave tunarenza n'urugero imvugira kuyamara y'umugabo yakunzwe na bake novuga rero kugupfunga bunyoni twebwe ico nta n'ikintu bitubwira kuko iyaba none ko atunze bunyoni namushyira imbere y'ubutungane haheze igihe kingana gute ko abantu bose yirirwa aravuga ngo ntibatomoye ngo baranyuruje ngo amahera ngo kuruze kuri rwa rugomero rw'umuyaga rwo kuvomera hariya ni Kajeke Rwanda hariya muri Bubanza abo yavuze ngo batwaye amadovize ngo bagiye kurangura ntibazana ibintu abo bose aravuga mugabo nta muntu n'umwe yigera ashengeza ngo twumve ivyiwe none wumva uko no gupfunga kugira ngo igihugu gitora koyo canke ni vya bindi nyene vy'inzigo gusa yewe ndendagejeje ngaho ego Pacifique ninazwe mwakurikire Leonidas Hatungimana ariko mwebwe bo mwatanga amazina mu bakekwa mu byaha byo guhungabanya gate y'akazina muntu mu kunyuruza abantu n'ibindi hari amazina mwaza muvugamwo nka General Bunyoni hari mwavuga nka Commissaire w'amahoro Desire n'abandi uno munsi abo nabo haraciye amezi President Ndayishimiye akaba yabashize mu mvuto nubwo nkuko uwo musangiye ikiyago ari ku murongo aje kwivuga tukiteze ko bashengezwa bagashitsa imbere y'intahe maze intahe ikavuga nimba ibyo bagirizwa ari ukuri cyangwa atari ukuri mbega namwe ntimwashimye ko kumbure ko aho mwasaba yuko bokurikiranwa n'ubutungane uno munsi bari mu mvuto kuri ico najewe sinza gutandukana cyane na Leonidas Hatungimana kubera ko turavye ivyabo bantu bariko baragirizwa nta na kimwe kijanye nibi byo guhungabanya agateka kazina muntu nta numwe muri abo ariko arabazwa ibibazo byabo twavuze banyurujwe amazina yabo akavugwamwo umwe bikabizwi abantu yagiye arafata we nyene babonetse ntibigire basubira kuboneka uwundi yari umushikiranganje w'umutekano bivuga ko ari we yasinya ubwa nyuma ico abafashwe baza gukorerwa muri abo nta numwe ariko arakurikiranwa kuri ico kintu noneho iyaba cyari ico bafatiwe mvuge nka Leonidas Hatungimana ni wofata Bunyoni ngucureka Gerevazi Ndirakobuca ibintu muri ibyo byo guhonyora hagati y'akazi na muntu usanga Bunyoni yagirizwa nibyo nyene na Ndirakobuca usanga yagirizwa ibintu ibyaha bikomakomeye byagiye byaba ibyabaye ubutegetsi bugitangura kuva muri za 2005 kuduga n'ibyahavuye bikomera gose mu kiringo cya gatatu usanga ibintu byose bikomeye cyane Bunyoni na Ndirakobuca bose bari babirimwo ni wavuga Safisha nitwavuga Manirumva ibintu by'amafuti byose ngira byaranze ubutegetsi bwa Nkurunziza biragoye kuronka Bunyoni ukareka Ndirakobuca rero yaba cyari ico yafatiwe nta na gutoya yari gukura Bunyoni ngo amusubiriza Ndirakobuca kira noneho
abantu bose tuzi bagiye baragirizwa ivyaha bene ivyo vy'ugonyora hagati y'akazi na muntu. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye barakomeye ntaco babaye. Ugiye mu iperereza abo twamye tuvuga gushika ubu niho bari, ugiye muri bimwe nariko ndavuga ry'iperereza rya gisirikare ho byabaye vy'akamaramaza. Twahejeje kuberekana baca barungika bamwe baruka mu bikorwa vyo hanze aho baza kuronka amafaranga menshi, aho hari nk'icegera c'umukuru. Hari uturorero mufise? Ego, duhere bwa mbere ko ari umukuru w'iperereza nyene ry'igisirikare ico gihe, Ernest Musaba. Iko yarakuwe mu mabanga yo kurongora iperereza ry'igisirikare, ariko acahabwa ikibanza gikomeye kurusha mu gisirikare, ahabwa logistique. Nico kibanza havuye ikibanza c'umukuru w'igisirikare, nico kigira kabiri abasirikare bose usanga bifuza kujamwo. Tubona ko yashimiwe, yahawe amafaranga. Ufashe wari cegera ciwe ari we twama turabona amadosiye yose, wasanga iyo bagiye gufata abantu yarahishikira canke akarungika ababafata, Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru yaciye arungikwa mu gikorwa kijanye n'iperereza mu karere ka East African Community, akorera i Nairobi muri Kenya, aho ahembwa incuro ngira nka 20 canke 30 umushahara yoba yahembwa mu Burundi. Hariho umuntu igisongereza mu ntwara miheto yaba ari warongora kenshi imigwi yabigiye gufata abantu, wo bita Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Ubwo nyene nawe yaciye arungikwa muri Somalia muri batayo ya 36, agenda turiko turabivuga twanavyanditse twashoboye kubivuga, ariko ajayo. Ubu twumvise ko aherutse gutaha, turacakurikirana ubu naho ibyo bariko baramutuma ivyo ari byo. Hari amakuru dufise y'ivyo bariko aratumwa bishasha, ariko tuzoza kubivuga ko ari uko ivyo bintu bizoba vyagiye habona. Murumva ubwo n'uborero butoyi mworindira ko bija habona canke mwobivuga mugakinga nimba icyo bizokonona. N'ivyabaye tubivuze batwambika ibara, harakantu twovuga ibitarabaho byo bibindi. Ivyo tuzobirindira nivyaramuka bishitse bamenye ko ayo makuru tuyafise y'ivyo bariko barategura kumutuma bindi bibi. Ayo makuru turayafise, niyo vyashika tuzobivuga ko ari ivyo bamutumye. Hanyuma urumva aho cyari uriko rambaza uti none bafashe abo bantu mwe ntimwanezerewe? Nukuri abantu bose bagiriwe nabi n'igihe cyo ku ntwaro ya Nkurunziza, nta muntu atoshima yumvise bafashe Bunyoni, nta numwe. Ariko icyo afatiwe ntaho gihuriye na bya bindi abantu bari bipfuza ko aja kubazwa. Ahubwo nk'uko rero ndati Hatungimana bivuze, Bunyoni yafashwe kubera ko umukuru w'igihugu atanguye kumva ko abangamiwe mu butegetsi bwiwe. Yamufashe kugira ngo ntamwaka ubwo butegetsi. Nico cyonyene yamufatiye, ntabwo yamufashe kubera ko yishe igihugu, yishe abantu, yanyuruje abantu. Ivyo ntaho bihuriye. Mbere mu rugendo President Ndayishimiye aherutse kugira mu Burusiya, sinzi ko abantu bamukurikiye gose. Buriya mu Burusiya President Ndayishimiye yaravuze by'ukuri ibintu afise mu mutwe ivyarivyo. Hari abaperezida benshi iyo bageze imbere ya Putin umengo bageze imbere y'umuvyeyi bakikuramwo nyene bimwe mu bihanze umuntu, nka kujya uja kubwira umuvyeyi wawe umubwira ibintu biguhanze. Yavuze ibintu bikuru novuga bikuru ni 2 canke 3. Icya mbere yavuze ko kimuhanze kimubabaje nukubona hari abantu baguma mubaza iby'agateka kazi na muntu. Ico nico yavuze, ngo arabajwe nukubona ngo ibihugu bikomeye ngo biguma bikoresha ibintu by'agateka kazi na muntu mu bintu bya politike, ngo kandi bakiha n'ububasha bwo gufatira ibihano ibindi bihugu. Ico nico kintu kimuhanze. Kumva hari umuntu waza agateka kazi na muntu icyumviro cyanyu cyari cyacitse, sinzi ko yibeshye umwumvira ibyandi majambo yose avuga. Pacifique, sinzi ko muri ko muranyumva, sinzi ko muri ko muranyumva. Kumbure ko byari bigoranye ijwi ryanjye ariko riragenda, aho mwari muhereye mwari ko murasigura mushitse kuntu ku majambo President Ndayishimiye yagiye gushikiriza mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika bahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin. Ijwi ryasa n'iryagiye ngira mugaruka kuri ico cyiyumviro mukerekana aho mwari ko munerekana ko hari ikibazo cyatumye Evariste Ndayishimiye kumbureke akoresha inzego z'ubutungane mu gufunga Arengiyome Bunyoni. Yaravuze ko mu kintu cya mbere kimubabaza kimuhanze ari ukubona ibihugu bya rutura
biguma byikoresha ngo iby'agateka kazina muntu ngo mu mvo za politike. Yongera aravuga ko ababajwe no kubona ivyo bihugu kandi vyiha gufatira ibihano ibindi bihugu. Ni ukuvuga ko ikintu kimubabaza ukibwiye Ndayishimiye ni ukumubaza ikibazo c'agateka kazina muntu. Nuba tumubajije abanyuruzwa, tubajije ivyo abicwa, ivyo ntakeneye kumva bivuzwa. Kandi umwumvirije no mu mvugo ziwe aravuga ibiturire, aravuga iterambere, ariko ntuzomwumva avuga ivy'aba bantu bicwa n'ivy'aba bantu banyuruzwa. Ikigira kabiri rero yavuze gikomeye imbere ya Putin, yavuze ati jewe imfashanyo nipfuza kumpa ni imfashanyo y'ugukingira ubutegetsi. Ico yavuze la sécurité des institutions, yavuze ko akeneye ko amufasha gukingira ubutegetsi bwiwe. Ico kiramuteye ubwoba. Akavuga kandi ko yipfuza ko amufasha ibijyanye no kumenyesha guhanahana amakuru, la sécurité des communications, kumbure ashobore kumenya nk'abaduha amakuru abari bo, kumenya abari mu butegetsi bwiwe ibyo bavugana, ashobore kubacunga. Ngivyo ibintu bimuhanze bica biza guhura rero n'ibi turiko turavuga kuri Bunyoni. Ndayishimiye agwanira ubutegetsi bwiwe ko buguma buhagaze gusa, ivyo bindi ntumubaze. Ivyo by'agateka kazina muntu sivyo vyiwe. Rirya jambo n'ukuri nabonye ko ariho ubwa mbere yisiguye, avuze ico yemera nyene ico arico, ku buryo atawobandanya amwihenda ko Ndayishimiye ashaka iki, afise iyihe ntumbero. Gukingira ubutegetsi, agateka kazina muntu ntumubaze. Ego Leonidas Hatungimana, kumbure ko umwumvise Pacifique ariko aravuga ibijanye n'amajambo yashikirijwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama aherukamwo mu Burusiya, aho asa n'uwerekanye ko hari ikibazo cy'umutekano w'inzego. Mbega kubibaza ko hoba harabaye ihungabana ry'umugambwe canke ry'inzego mu mugambwe kubera ifungwa rya Bunyoni, vyoba ari vyo? Mbega ku makuru mufise hoho ni igiki coba cyaratumye Evariste agira ubwoba ku buryo yifuza ko Putin yomufasha gukingira inzego zimukingira umutekano mu gihugu, mbere agahabwa n'uburyo bwo guhanahana amakuru buhanitse bwo mu bihugu bitura? Ego murakoze. Icambere nobanza kuvuga yuko Evariste Ndayishimiye ubwo bwoba bw'inzego nuko aramaze kubona ko abarundi batanguye kumenya ko atacamariye igihugu. Ni umukuru w'igihugu mugabo ntariko akora ibyo umukuru w'igihugu ategerezwa gukora. Aramaze kubibona yuko abantu batanguye kumuhinyura. Ni ukuvuga rero ubu aguma ari mu bwoba, mugabo agaca hariho indwara abaganga bakunda kuvuga bita ngo syndrome nimba ari ibris. Ni ukuvuga ubu agaca wewe agwiza gusa kuvuga amajambo yuko yoba ari nk'umukuru w'igihugu. Ubu rero ni ukuvuga agendana ubwoba, abona ko umwanya wose ashobora gukugwa, agakugwa nande. Ivyo rero ashobora gukugwa n'uwo ari we wese, na cane cane n'uwo aba yumvise badahuje kuri iki na kiriya. Mu ntunge rero mu mburane ntagire uhava yumva yuko muri abo yinuba baba bagomba kumukura, twemeza ko baba bagomba kugira ico bahindura ciza. Oya, naho tuba tumaze kuyamenya mpave mba nka Pacifique, hari ibyo tutarasoma ku rutoke tutohava duca tugira ko amanama yabo usanga kumbure bigoye. Imidari byo byose biraboneka ko mu mugambwe CNDD-FDD mugabo ni umugambwe ibyaho byamaze gucangana, nta n'uwo nawe uraba cyane mu barongozi bamwe bari muri CNDD-FDD canke muri systeme CNDD-FDD. Urabona ko hari abantu babona ko bashobora kumugera amajanja. Aho rero si ukuvuga ko bamugera amajanja bamwe kugira ngo bahindure ibintu uko dushaka utwo tubyifuza. Oya, ni ba bandi vaho ndahaje bariho, ariko kumbure ho hariho n'abifuza kugira icyo bohindura kizima. Ni ukuvuga rero ko Evariste Ndayishimiye ubu agendera mu bwoba,
agendera mu bwoba ku buryo igitangaje rero ni uko yibaza ko ibigwanisho ari byo bishobora gukingira urwego rw'umukuru w'igihugu. Mbega ibyo ko bishobora kuba ibyo byo kumubangamira bishobora kuva mu bo bari kumwe mu bo yoba bahaye ibyo bigwanisho nyine. Ngira muri ko murabona uburorero bwinshi muri ibi bihugu byo muri Afurika yo mu burengero, aho bari abantu nyine bari baratoneshejwe aribo bahindukiriye abo bakuru b'ibihugu. Ni ukuvuga rero ko Evariste Ndayishimiye ubu ariko atwaza ubwoba, ari nacyo gituma cyaja mu mukazo amera nk'uwitanga abantu, muramenya ndi generale basha, ni gutontoma byerekana yuko ari mu bwoba, ariko atwarira mu bwoba. Kandi rero aha Abarundi babimenye, umukuru w'igihugu ageze kuri urwo rugero, uwo bahura aravuna atazi n'icyo amuvuniye. Abarundi bamenye yuko harimo kugera ko bikangura. Yego. Leonidas Hatungimana, mbere ko nsubira kwa Pacifique, kumbure ko mwebwe murerekana amakenga mufise n'ubwo umukuru w'igihugu yoba arimwo canke ibyo adashoboye, ariko hari ku rundi ruhande rw'abandi babona ahubwo ko ari mu bakuru b'ibihugu boba bashoboye guhindura ishusho y'igihugu, ajya hanze kenshi, yitaba amanama kenshi, bafatiye kuwo mwari musanzwe muvugira umuhisi inkuru nziza kenshi atakunda kuja hanze. Mwebwe uno munsi kuba hari abamushimira ko yoba yarahinduye igihugu uno munsi kigenderwa n'abantu benshi, nawe agenda hanze hasigaye habera amanama atari make ku rwego rw'akarere mu Burundi, ivyo mwebwe ntimubibona yuko wa wundi mwita ko ari uw'amajambo gusa cyangwa umunyabwoba hari akantu yakoze gatuma hari abamwemera? Ego, hariho ibyo akora abantu bashobora kubiraba bakabiraba ryiza, natwe hari ibyo ushobora kuraba ugahumiriza ukahumiriza kugira ubibone neza, ukamera nk'uhumaguza kugira ngo urabe ko wibona neza. Ariko nk'ibyo byo kuvuga by'imigenderanire nibyo yari yuguruye, nta handi umuntu yovuga ati nta ndege imusiga, kuko hajya kugira muri zirya ndege kugenda muri ayo manama hari n'ayajamwo ndi ubwenge adakenewe, hari ingenda afata zidakenewe. Noneho yararonse n'umwungiriza muri izo ngendo, umukenyezi wiwe nabo nyene nta ndege imusiga. Ngira n'ubwa mbere yemwe mbonye umukenyezi w'umukuru w'igihugu agira ingendo nk'iziraha. Ni ukuvuga bariyuguruye kweri, ariko mumenye ko igihe cyose umukuru w'igihugu afashe urugendo cyangwa umukenyezi we afashe urugendo, hajya n'inoti babatekerera ni nyinshi. Nibyo kuri Nkurunziza harageze igihe Nkurunziza arinuba amakungu, aranatinya amakungu, atinya yuko kumbure ho hava hagira abamugirira nabi mu rugendo, arikata aranka gusubira kugenda. Mugabo rero uyu munsi nimba Evariste Ndayishimiye ibyo yarabyuguruye agenda kenshi ngiranga ariko aririha n'ingendo umwisi Nkurunziza atagize, twege turabicazana. None azaniki ko tubona igitoro mu Burundi atakiriho, mu bihugu duhana imbibe kiriho naho cozini. Azaniki ko tubona atasukari abarundi bafite. Azaniki ko tubona amabarabara yose yabaye ibinogo. Azaniki ko tubona n'abari bemeye gufasha Burundi batatize n'ubundi babufasha. None azaniki izo ngendo zinariki igihugu? Nimba ari kujya kuririra Putine, izo nimba ari abarundi bashima, nta kundi bobishima. Ariko twebwe turabishima, ariko tugashiramwo tugasukamwo mabisi tuvuga tuti ibyo si byo bya mbere umukuru w'igihugu ajejwe. Nibyo kugira imigenderanire n'ibindi bihugu ni byiza, ariko murabe nk'umutahe n'uburyo ashira mu ngendo zo kuja mu Rwanda arungitse intumwa ziwe, mugabo zitagiye kurondera ko u Rwanda kumbure habe imigenderanire yo kugurira imbibe n'ibiki, ariko bagiye kurondera gusa ngo abo baba ariyo bagirizwa ko bagombye gutembagaza inzego mu 2015 abazane abafunge.
mbega babazanye bakabapfunga abarundi baca bunguka iki uburundi buca butera imbere muraba uwo mutarashira wa mutari nababwira w'inzigo akarungika amahera n'amahera abantu bakagenda ngo bagiye kurondera abantu ngo babazane babapfunge none bazanye bakabapfungira i Burundi bungukiki uburundi bwungukiki naho rero tuvuga tuti yaba yariyugururiye ibihugu twebwe n'ukuri nta kintu tubonamwo ko gihambaye rwose. Ego akabazo gatoyi kumbure ko kajanye n'ubwoba mwagerageje kwerekana Evariste Ndayishimiye afise mwibaza ko hamwe yoba yarafise ubwoba hakaba hariho aboba bamuca amajana canke bifuza kumusubirira yo tikirindiro akagenda muri izo ndege muvuze yuko zitamusiga akunze kugenda ntiyo hava agira ubwoba nk'ubwo nkuru nziza yagira. Ibyo rero ni bya bindi umuntu aheza akibaza ati none koko azarinde nabo rero ngira ngo yamaze gupfunga abandi nabo kumbura bagenda bajanye ntabo bimenya ibya Evariste Ndayishimiye no kuri biragoye gutahura ariko nukumva yuko ubafise ubwoba ariko ubwo bwoba ntibumubuza kwiha amahera mu gihugu ntibumubuza agira ati naho ntugenda aya yongenda ndayajanye ntawuzi yagiye izaba agiye atekeye ingene bingana hari umuntu agira ati hakukumbure ndatinya ko baba bagira na bimwe by'amakudeta militaire ugasanga baramfashe barandiza igiti reka basi nibabigira babigire nibereye hanze mugabo twanje twose natwaye ntabyo nomenye ico kiracyari kinyegezwa kuri Evariste Ndayishimiye. Ego kumbure ko imbere ko duha ijambo Pacifique nibutsa bariko baradukurikirana yuko ikiganiro mwavyumvise abatumire bari ku murongo ni babiri Pacifique nazo arongoye ishirahamwe Focode numwe mu bari mu mashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politike hakaba kandi na Leonidas Hatungimana muri ko murakurikira yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza ari mu banyepolitike bahunze igihugu uno munsi akaba yaratanguje n'umugambwe PPD Girijambo mwumvise umutumire agira gatatu gushika uno mwanya tiko turavugana ko ntituramuronka ari Leonce Ngendakumana ari mu banyepolitike baharaniye ubwigenge bw'abanyagihugu na demokrasi amahoro n'umutekano mu Burundi ariko ngira vyagoranye ariko namwe murafite ijambo ryo kubaza canke mu kunganira abatumire bashoboye kuboneka ku murongo reka nsabe mu buhinga bw'ivyuma bamfashe kugira ngo tubibutse inimero mushobora kutwakurako. Wego niki biroroshe hamagara ubunyene kuri 1-855 4 ubusa 2-4-7-8. Tugaruke muri studio Pacifique nahazwe utubazo ndabaza turasusa n'utwo nariko ndabaza Leonidas Hatungimana kubijanye n'ishusho abarundi canke abanyamahanga bemera ko Evariste Ndayishimiye yuguruye imihora uno munsi hari amanama canke hari ingendo nyinshi ziba tubona mwebwe ntimubona ko ico kintu ari intambwe igihugu cateye nubwo hari ababona yuko atakivamwo? Buriya ingendo bene zijya zo hanze hariho ikintu ziguma zibuze iyo mu gihugu nyene umukuru w'igihugu atafashe intumbero nziza zikiza igihugu. Reka ndabisigura ivyo mvuze. Ego niko ingendo arazigira ni nyinshi ntitwari kuri Nkurunziza twaridoga ko dufite umukuru w'igihugu adasohoka. Ndayishimiye kandi yaranatomboye muri uno mwanya wiwe n'umwanya w'injyane nyinshi mw'isi mu karere ubwa mbere mu karere k'ibihugu byacu hari injyane nyinshi abakuru b'ibihugu badashobora kuvugana imigenderanire mibi hagati y'ibihugu akaca aronka wewe ingene ashobora kuzara bikinamwo akagira ati ko mwe mutavugana ni muze muhurira iwanje ndafite ico novuga kw'isi z'injyane za Ukraine n'Uburusiya ibyo arafite ingene agenda arondera kubikinako kugira ngo aronke aho ashobora kunyera ashobora gutembera akabona kumenga arafite ivyo ariko arakora. Ariko ikintu kiba gihambaye nk'uko Leonidas yabivuze nico izo ngendo zizana. Yaratanguye aragira imigenderanire n'abanyaburaya baravuga ko bagomba basubize ibintu mu buryo
ariko b'abanyaburaya baramubwira bati nibyo byari byiza ko ibintu bisubira mu buryo, ariko hari ibibazo bitegeza kuva mu nzira, ibibazo by'agateka na muntu, ibibazo by'intwari ibereye. None aba banyapolitike bawe bose bari ngahe iwacu i Buraya, aba societe civile bari mu buhungiro, abandi barundi babandanya bahungira ino iwacu kubera ko iwanyu atakigenda. Heza ibyo bintu hanyuma duhere tugushyigikire igihugu gikomere. Nabyo birazwi ko ibyo bihugu bya Buraya nivyo byashyigikira leta y'u Burundi mu mafaranga ikoresha ku rugero rwahora rurenga 50% imbere y'uko Nkurunziza yica ibintu, yica igihugu mu kiringo cya gatatu. Naho yiruka mu Burusiya, naho yiruka mu Bushinwa cyangwa ahandi, abo bose nta n'umwe ashobora gusubirira za mfashanyo zikomeye zahora zitangwa n'uruhande rw'abanyaburaya. Ariko urumva ko yiruka kwa Putin avuga ati jewe sinkeneye abantu baguma bambira agateka na muntu, nyihera ibigwanisho nkingira ubutegetsi bwanje, ibyo nabyo nzoba ndaraba iyo bica. Za ngendo zitwara amafaranga menshi ntacyo ziriko zirazana by'ukuri, kuko adashoboye guheza ibyo bibazo kugira ngo imigenderanire myiza nyene baheze n'ibyo bihugu bisubire gufasha uko byafasha. Hanyuma ingufu z'igihugu, sindi mu bantu bemera ko ibihugu bikizwa n'imfashanyo, ntabwo jewe ndi mu bantu biyumvira bene uko, ariko n'ushaka gukora arakenera ikimusahiriza kugira ngo aduga akomere. Mu isi niko hameze, no mu buzima busanzwe noneho abantu barabizi ko bimeze gutyo. Rero iyo mikino akina agatembera atashaka kuja mu bibazo by'ukuri ngo abiheze ntacyo bimaze. Hanyuma kandi na bwa butegetsi yibaza ngo ashaka gukingira, azosanga ariko arihenda. Ino si iriko iramera gutya, iyo hatanguye kuza ibi by'ihiganwa mu isi, ugasanga abarusiya bariko bakwega abantu babo mu bihugu ngo bafate ubutegetsi, mu nyuma hazokurikira ko tuzobona abo ku rundi ruhande nabo batanguye gushyira abantu babo ku butegetsi mu bihugu. Bizoca bigenda gutya. Iyo igihugu cyakunaniye kugifatanya, ubufashije wa wundi ejo niyo yakenera abamufasha kugira ngo nawe hajye abategetsi biwe, ko wanse gufatanya abanyagihugu bawe bizoba byoroshe ko wowe wundi aronka abakoresha, haba muri aba bari hanze canke abari hajya nyene, yakivuze neza Leonidas, hajya nyene hafi yiwe, burya nibo bazokora ivyo bintu. Uyu munsi ikintu cya mbere navuze kikingiye Ndayishimiye ni giki? Akingiwe nuko abo bose batamukeneye, abatamukunda cyangwa abamugwanya badashobora kuja hamwe. Uyu General Bunyoni apfunzwe, sinzi ko nzoba ngize neza ukivuga gutyo, ariko reka ndakivuge gutyo, niwe yasa n'uwagerageje ko yofatanya abari mu butegetsi nyene bakeneye ko bavuga ati bamukure, abafatanye n'abari hanze abatavuga rumwe n'ubutegetsi, arabe ko yokora urwo runani kugira ruce rurwanya Ndayishimiye. Ariko ikibazo ni kimwe, ninde aza kwemera umuntu nka Bunyoni? Abantu bahunze Bunyoni, twese twarondewe na Bunyoni agira twice, abo bantu boza kumviriza Bunyoni ni bande? Ubu rero ikintu cya mbere kimukingiye nuko abo bamugwanya badashobora guhuza. Burya nicyo cya mbere kimutunze. Rero naho uvuga uti none ko afise ubwoba ariko agasohoka, nuko nyene akiri ico kibazo. Abantu niyo babivuganye bataza kuregana. Je narumvise ntabagiye kurega Bunyoni batari bake, Bunyoni amaze kubibabwira abantu benshi yajya kumurega. Rero gushika ubu umuntu akubwiye uvuga uti uyu muntu ashaka iki, by'ukuri arondera iki, nico kikimutunze. Ariko umunsi waba iyo ntambwe yindi gasanga abantu bagiye gufatana batamwemera, ibintu bizomugora gose, mu gihe we adashaka guheza injyane. Umuti w'ibi bintu kwaruko nkuba atayegeranye kumbure Pacifique nahazwe imbere yuko tuca tuja ku muti canke icyo mubona cyo shobora gufasha igihugu kuri bino bibazo twagiye turavuga. Reka ngaruke ku kabazo ku byo mwari ko muravuga ku bijanye n'ibyo Ndayishimiye ashobora kuba yararanguye. Mwavuze muti azaniki, ariko twagiye tubona azezwa amabanga atari make mu muryango w'ishyirahamwe rihurikiyemwo ibihugu biri muri Afurika y'ubuseruko. Twabonye ku mugabane wa Afurika agenda aronka amabanga, mbere hari n'abanyepolitike bamwe yagiye aronkera ibibanza muri uwo mugabane wa Afurika mu miryango. Ntimwibaza yuko iki ari ikintu kinini yakoze uno munsi iyo bariko baravuga bamwerekana nk'umuntu yashoboye kugurura imihora no gufasha Uburundi kumenyekana?
byinshi mu bibanza agenda baronka muzoze murabikurikira neza ni ibibanza atabandi baba bikeneye kenshi usanga gwanira ibibanza atabandi benshi bari babikeneye ivyo bintu hanyuma wewe akabikoresha ntabwo ari ku rwego mpuzamakungu biduha ikibanza kinini ibyo usanga afise ni ibibanza kenshi by'ukuza kubwira abarundi nimurabe nsigaye jewe nemewe nimurabe jewe sindi nka wa wundi yagiye isi yose yavuma jewe nabihinduye amakungu yanyemeye nico abikoresha uzokumva umukenyezi wiwe abambasaderi bose ubu aho bari mw'isi yose abambasaderi b'u Burundi bajejwe icyo nukurondera ahantu ho baraga komite na gatoyi koba gashobora gutora umuntu baca Burundi uzosanga hose buri kandida bwitoza agakomite k'ikintu cyose usanga abandi bose bavuga ati ibyo ni ibintu bidutesha umwanya ntaco turiko turabikoresha Burundi buri kandida rero usanga bariko bitoza ahantu hose mw'isi mu tuntu twose dushoboka ariko ikibazo ni cyakindi bituzanira iki abarundi ubukene ni bwabo yamaze kuvuga ibitoro urabye amarira abarundi bafise uyu munsi ifaranga ry'uburundi rimwe ritagaciro kwakuze biriko bizana iki aho yasanze ahantu hose biriko bizana iki izina ryiwe gusa umukenyezi wiwe atogwaha umukenyezi wiwe agize imana urabona ka gashimwe bavuga ngo bamuhaye muri oni karaba ingene kahimbajwe nagira mvuge nabi mvuze ngo ni gato ikari tuvuge ngo ni gato agashimwe kamara agashimwe ariko si nta handi na hamwe uzokumva bahimbaje kaje agashimwe nta handi na hamwe agashimwe ka kijya gisata cyawo ni umuntu ngo afise programme ariko arakoramwo kariho kuva mu 1983 bagaha abantu mu mashyirahamwe yigenga bakagaha rimwe na rimwe abantu mu nzego nta na hamwe ku isi handi uzokumva ngo barahimbaje agashimwe mugabo kacira mu Burundi ingene karirimbwa muri kino gihe umenga ni Prix Nobel de la Paix bamuhaye rero abo bantu barakeneye kuza kutubwira ati mbega mwabonye ko twebwe dusigaye twemewe mw'isi mbega mwabonye ko dusigaye rero ndashanyigishije kwirinda amajambo mwamwe ayo nguma nkwepa gukoresha ariko ikibazo ni ico bagira bati tworonka hano hamwe ku isi batuvuga batwemera mu gihugu tuzobabwira ko dusigaye nimba mwarabikurikiranye Pacifique kumbure ko na ndasa caza kukishira ko kabazo umukenyezi umukuru w'igihugu afise ibiro bijejwe igisata cy'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu bakavuga yuko yagenywe n'umukuru w'igihugu mbega ibwizwa shingiro yavyemera canke muravye uburemere nico ico gisata cyaterizwa kumarira igihugu umukenyezi wiwe niwe yari guhabwa ayo mabanga hano hantu ubagije ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane burya abantu batwara baranimenyera uyu munsi bakiramutse igihugu ababegereye barabakomera amashi bakibaza ngo banarishimye abarundi tuguma turi babandi nyene burya tumeze cyo kimwe ibintu ariko arakoreshwa n'umukenyezi wiwe umukuru w'igihugu arahagabira ku murindi mbona ibyo bintu biriko birafata rero ubwa mbere uravuze ico nyene wowe uvuze uti umukuru w'igihugu yarubahutse avuga ko umukenyezi wiwe ubu ari umukozi wo mu biro by'umukuru w'igihugu yarasinye itegeko rivuga ibiro by'umukenyezi wiwe ko ari gisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu ntibyari bwigere bibaho kuva twikukira nta wundi mukenyezi n'umwe yigeze akorerwa ivyo bintu ntivyagarukiye ngaho mu minsi yaje haravuzwe ingene mbere no mu biro by'umukuru w'igihugu uyu mukenyezi yiganza rimwe na rimwe agakuza abantu yoba bishika agashobora no gutabura n'itegeko nta vyemezo mfise vyabyo ariko vyaravuzwe bica bija ku rundi rwego ubu bageze ku rwego rwo kumuha budget rwo kumuha amahera atari make naravye nk'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka amafaranga agenewe umupfasoni w'umukuru w'igihugu ni umuriyaridi n'igice agenewe we wenyene gusa ivyo ntivyahoraho ikigira gatatu hari imigambi y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu itera ihabwa amafaranga atari make n'ibyo yita ngo cantine scolaire magiye kuraba amafaranga bamushiriyemo ubu azokoresha muri byo yita cantine scolaire ni imiliyaridi 7 n'imiliyoni amajana 7 uca wongera kuri wa miliyaridi n'ibihumbi n'imiliyoni amajana 5 ibyo n'amafaranga wumva ariko arashyirwa ko wenyene kandi hari inzego z'igihugu zateza kubikora uvuze cantine scolaire niko ibitobi by'umushikiranganje agejwe indero niko biza kurabwa n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ibintu nk'ivyo uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu agira ingendo zitagira uko zingana ngira rimwe mu ndwi zibiri abagiye ashobora gufata abashikiranganje bamuherekeza 2 canke 3
uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu atera avugwa mu bintu by'amasosiyete, atera agerageza gushyira abana biwe mu bintu bitandukanye birimo amafaranga. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubu avugwa cyane ku nyambaro. Umbure turi abantu bakuze womenga bateye isoni kuza kuvuga inyambaro z'umuntu, ariko iyo bigeze ku rugero wumva ku munsi umwe yambara miliyoni 200 nibibe rimwe, ukabona yasubira urundi rugendo yambaye miliyoni 200 baharuye ibintu yaje yambaye, akunda ibintu bizinze cyane byo mu isi bibita la haute couture. Ukiyumvira umuntu aserukiye igihugu cya mbere gikenye ku isi yambara mu munsi umwe amafaranga angana gutyo. Ibi bintu ni biki turiko turabona ko abandi bari abapfasoni b'abakuru bakabego batagize ibintu nk'ibyo. Ukabona ibi by'ibidari batanguye kumuha, yego niko baravuze ngo yakoze ibitaro, ni byiza kubikora, bakacamuha umudari wa mbere w'igihugu. Ukabona sinigeze mbona ubundi mukenyezi n'umwe mu Burundi abantu bari bambaye nk'uko ubuyambawe kurusha n'umugabo wiwe mu gihugu cyose. Ubu kuba ubushyigikiye ubutegetsi no kwambara Angeline Ndayishimiye, hari izina umukuru w'igihugu aherutse kumuha ritigeze ribaho mu mateka y'u Burundi, aho umuntu yitwa ngo Ina Burundi. Twahora tuvuga n'izina rya Sebarundi ko ryari izina ry'umwami ridakwiye kuba iry'umukuru w'igihugu. Ubu hoho yazanye irisumba iry'umukuru w'igihugu, kuko umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi ntiyitwa Seburundi. No mu bihugu bakuye abami haba ama revolution, wasanga umwami bamwaka nk'umufaransa bamwatse kwitwa le roi de France, bamugira le roi de France. Ububirigi yitwa le roi de Belge, umwami w'ababirigi, umwami w'abafaransa, atari umwami w'ububirigi cyangwa umwami w'ubufaransa. Rero ukizana umugore w'umukuru w'igihugu ngo ni se ngo nyina w'u Burundi, ivyo bintu bisigura iki? Ivyo bintu biha ntibanabisigure. Niho mvuga ni uyu mukuru w'igihugu arahagabira, kuko hari abandi bakuru b'ibihugu twagiye tubona bakwegegwa n'abakenyezi babo. Aho mu Rwanda kwa Habyarimana umukenyezi yari yarakweze basaza we bene wabo bahabwa ibintu byose by'igihugu. Twarabonye muri Tunisia Perezida Ben Ali yagabiye ibintu byose umukenyezi wiwe. Twarabonye muri Zimbabwe umuperezida w'intwari yarondeye kwikukira kwa Zimbabwe Robert Mugabe, ibintu umukenyezi havuye amukwegera. Hari muri Philippine bavuga cyane mu isi Ferdinand Marcos, yari afise umugore akunda ibintu bizimvye, azunguruka isi yose arondera ibintu bizimvye, bikwega ko umugabo we atakaza ubutegetsi. Rero n'uwe wacu arahagabira iyi nyota, ariko arerekana uwo mukenyezi wenyene yigamba ko yirirwa kuri internet ngo arondera impuzu zigezweho mu isi, akaca yiruka iburaya kuzigura. N'ukuri arahagabira umukuru w'igihugu. Ibi bintu nabitandukanye byo mu rugo n'iby'igihugu. Ni gukunda umukenyezi wawe ni byiza, twese turabakunda, umwe wese aramenya ibyo akorera umukenyezi wiwe, ariko amenye gushiraho itandukaniro ry'iby'igihugu n'ibyo mu rugo. Umukenyezi agume ari umupfasoni n'umukuru w'igihugu, ariko areke kuba ari wabazwe igihugu atatowe n'abarundi. Ego muntu nge gatoyi ndabona dusigaranye iminota 8 gusa kugira turangize kino kiganiro. Leonidas Hatungimana, hari cyo muvuga namwe kubijanye na kino kibanza n'amabanga yahawe umukenyezi wa Evariste Ndayishimiye? Hari cyo byonona ku mugambwe no mu biro by'umukuru w'igihugu ku makuru mufisi yo mwibanga? Nukongera ku byo Pacifique yaje kuvuga kugira ngo ducunguze umwanya umwete, ariko mu ijambo rimwe no kuvuga uwo munsi hari igipfungu cyo kwitiranya inzego z'igihugu n'abantu bari mu nzego cyangwa n'abantu bari mu miryango y'abari muri izo nzego. Igihe Evariste yiyamamaza cyangwa atangwa kuba umukandida, ni Evariste Ndayishimiye kandi niwe yarahiriye kuba umukuru w'igihugu, ntabwo yarahiranye na Angeline Ndayishimiye. Muri Tanzania no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho maze kumenya, niho umukuru w'igihugu ariko yiyamamaza ari kumwe n'icegera, n'uzobicegera kiyo. No kuvuga utoye umukuru w'igihugu ukabutoye n'icegera. Mu Burundi siko biri, ariko urazi muko ibintu biriko biragenda, umengo uwo Angeline Ndayishimiye asigaye, sinovuga ko ari cababa, sinovuga ko ari giki, n'uwundi mukuru w'igihugu ahinyanye mu bundi buri. Jewe narabaye umuvugizi w'umukuru w'igihugu,
ndaba umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajeje byo kumenyekanisha amakuru. Ni ukuvuga ko nakoranye n'abajya abayobozi bishikira, narakoranye n'abajejwe protokole, narakoranye ariko n'ubwa mbere naragenda abaza no kubaza n'ubwa mbere mbona aho umupfasoni w'umukuru w'igihugu afashe urugendo umuvugizi w'umukuru w'igihugu asohora itangazo. N'ubwa mbere mbona aho umukenyezi w'umukuru w'igihugu bamuzingururira ya tapi rouge, abasoda baga inteko z'izo zigakorana agacamwo hagati riga nibara kandi abarundi turiko turabirabisha amaso. Jewe sinzi iyo bizogarukira nukuri ni nakambaro kibara. Hari rero ibintu ze Patrick ariko aravuga byuko uretse ko ayamwise ina Burundi burya bose bavuga nyene icyubahiro. Twara tuzi ko nyene icyubahiro ari umwe hajya mu Burundi, mugabo nawe nyene icyubahiro. Ibi abarundi cyangwa abandi bantu basoma bibibutsa nk'uko Patrick yabivuze nka Mukamugabe bari basigaye bamutazira Madame Shopping. Madame Shopping apana shopping wa mugabo w'Igitega, mugabo nukuvuga Madame wakaguriro ajeje kuma ariko araraba ikigezweho ibintu yagura kubera kwigina amahera. Uwo niko bari basigaye bamwita, yitwa Grace bamwita Disgrace. Ngira ngo abandi barazi uno munsi none Marie Antoinette wo mu Bufaransa nawe yigiye ubutegetsi ararenza urugero mu byo gukoresha ubutegetsi n'uburyo bw'igihugu. None raba ibiriko biraba, eregeje tuzohava twumva umuvugizi w'umukuru w'igihugu atangaje ko umuhungu wa Ndayishimiye agiye gutembera i Dubai. Nukuri ibiriko birabi Burundi, urwego rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarutituye wenyene asigaye yivugira ngo Kavari ngo mwenere nata ngo Putine ngo aramuramukije, Macron aramuramutse. Yaramukije umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ntiyava ku butegetsi arazosubira agende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden amuramutse, arazosubira kwa Putine bamuzingururire tapi rouge. No kuvuga uyu munsi urasigara wibaza mbega Evariste Ndayishimiye arazi icyo ari cyo, ko ariwe yarahiye, mbega yarahiriye iki? Nukuri nakambaro kibara ibyo z'umukenyezi wiwe no banageze ngaho uwo yavuga kuri we nibyo arakeneye icyubahiro kandi arakwiye icyubahiro nk'umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Ariko ndamuririmba akaririmbo gusa gatoya kavuga ngo oya mama gezaho urarengeje urugero ihanure tubandanye kiri. Ego ndumva muri n'umufise nizwe je ko ririmba giza. Reka dusoze kino kiganiro inyishu mubone yahe iby'agati y'akazina muntu bibandanya kumbure kabasemera amaraporo asohoka aracerekana ko ivya bindi ubukene havuga ubukene mu gihugu. Ndayishimiye yari yerekanye ko harimo abantu batumye ubukene n'inzara itera mu gihugu batwara amafaranga yagira arayahindura. Uno munsi mwebwe inyishu yatoye Ndayishimiye kugira ngo yereka abarundi ko bagira baronka amafaranga canke ubutunzi bw'isununure, mubona yabaye inzira yo canke hari ikindi cyari kinyegeje inyuma ku bwanyu inzira y'ukuri icyoza giheza bino bintu byose kugira ngo imyidogo igabanuke na cacizere mubona ko icyo mufasha kuba umunyabushobozi akagira intege ku bwanyu niki? Mugerageze mukoreshe iminota 2 muzamukoze. Uhereye kuri mwebwe Leonidas Hatungimana kuko mwari mugifite ijambo. Urakoze cyane. Nagira manze menyesha abarundi ko Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi yazanye icivugo kivuga ngo umunwa wose uronke ibyo urya hama n'umufuko wose uronke ibija mu mufuka amafaranga. Ariko nagira ndababwire mperuka guperereza mu biro by'umukuru w'igihugu. Uyu myaka 3 iraheze ntarigera ashiraho na komisiyo na ntoya ngo igire evaluation ngo irimbure irabe ko icyo kivugo hari icyo kiriko hariko kiriko kirakorerwa. Abarundi rero uyu munsi ngira barabona yuko none uyu munsi uretse kubadugiriza ko ahubwo kubasopa amahera yoba ariko arakora ibijanye n'icyo kivugo. Umwanya mwavuze ko ari muto, ariko nagira mbwira abarundi ko hari akaga. Abarundi bavyumve ko hari akaga Evariste azanye mu gihugu, cyane cyane mbwira abasoda n'abapolisi.
ubu igihugu cy'u Burundi kidashobora kuba gifite amadevize, kidafise ibitoro bikwiye, niyumviriye aba tutari mu karere ngira ngo abantu bataco baduhamako, igihugu coterwa n'umwansi nk'ikindi gihugu kikaza gutera Uburundi. Ni ukuri niyumvire aba basoda ntiboshobora kuronka igitoro kibunguruza ngo baje kurwana, ntiboshobora kuronka amahera yo kubagaburira, ntiboshobora kumara indwi bariko baragwanira igihugu. Bavyumve mubivuga mufise ivyemezo vy'ibiharuro vy'ukuntu ubutunzi bwifashe canke n'iciyumviro mutanga gusuko? Ibiharuro birahari, umaze kubona amafaranga mvamakungu ingene ameze uyu munsi ujanye ifaranga ry'iburayi ukarijana i Burundi baguha 4,400 n'akambaro k'ibara. Igitoro si ico ngira abantu barabibona. None jo mpamvu zotwara abasoda zikoresheje igitoro icahe? Jo mpamvu mugombye kuvuga amakamyo abasoda bakoresha bagiye ku rugamba ari indya ziba zaguzwe hanze zo mu makopo boca babikura hehe? Nukuri Perezida Ndayishimiye yashize igihugu mu kaga. Abarundi bavyumve, bumve ko bategerezwa kwikubita gashi. Inyishu ivyo vyaracanganye, ariko abarundi twikubita gashi, umwe wese amenye ico yotegerezwa guterera. Ngira ngo abantu bazoza baravugana, ubu ntawoca avuga imigambi yose yotegerezwa gukorwa. Ariko umukuru w'igihugu yakoze ikosa ndamwagiriza jewe rikomeye, nuko yemeye kuja kuba umukuru w'igihugu azi ko atabishoboye. Uyu munsi akaba ariko aragaya abarundi bose avuga ko ari imbundege, mugagaca azigena mu mabanga. Niwe wenyine urumva avuga ko ashoboye, none uwo muntu agaya abarundi bose. Mbega ni kuko abarundi turiko turamwirerera. Nukuri ikibazo uyu munsi jewe ntaco mpanura ubutegetsi, mpanura abarundi ngo twikubite agashi, ahandi ho turagiye uko akagiriye. Ego, imbere ko mpa ijambo Pacifique, kumbure ko hari akajambo kagumye kagaruka mu byo mwagiye muvuga, muri ko muravuga uko muzi umugambwe SNDD, ati SNDD nawo yivuga byarayangaye. Mwosobanura mu masegonda 45 kugira ngo abantu batahura igituma muri ko muravuga umugambwe uno munsi usigaye ari urongoye igihugu, mukavuga ko ivyawo atakigenda. Icitwa SNDD FDD ivyo twariko turagwanira kwari uko Uburundi buronka iteka n'itekane, abarundi bakangana imbere y'amategeko, bakabaho. Hariho ururirimbo rw'umugambwe SNDD FDD ugumvirije, niko ivyiyumviro byose byagenga urugamba byari birimo. Uyu munsi ni igihushane cyazo. Uyu munsi nta wuzi utegeka SNDD FDD uwariwe. Abari mu mugambwe SNDD FDD sibo bafise ijambo, nta ugifise ijambo muri SNDD FDD. Hasigaye hari utugwi, none twovuga ngo bibazwa nde? Nukuri ico gituma tuvuga tuti ibya SNDD FDD ntagire n'uwirwara bija ko byaracanganye, abarundi bikubita agashi baronderera handi. Ego, Pacifique nahazwe twamaze kweza ku minota 5 ku kiganiro, ndabasabe muvunagure mu minota 2 musongore namwe nyinshi mubona ari yihe kugira ngo igihugu kive mu kaga, ariko aravuga Leonidas Hatungimana. Hari akantu numva nocako nkatanza kuri ico. Namye ndaba amafaranga leta izokoresha uyu mwaka, ari nayo yatumye amakori aduga mu gihugu. Ugiye ukaraba ibintu bikuru bizotwara ayo mafaranga, usanga ari ibintu Ndayishimiye wenyene yiteze no kuronka amafaranga. N'ikintu kigira kabiri kizotwara amafaranga menshi mu Burundi nibijanye n'ifumbire. Kumbura ivyo bizosaba ibindi biganiro, ariko nk'amakuru dufise n'ingene wenyene ariko ashiraho ishirahamwe ry'ifumbire rishasha ryoza gusubirira canke irikeba rya foka. Ukaca usanga ico kintu azotagiha amamiliyaridi 247 n'igice. Ikigira gatatu gikurikira ni ibintu ngo byo gutanga inkwavu mu gihugu, bizotwara amamiliyaridi 247 nyene n'igice. Uwo n'umugambi wiwe. Hari ibintu rero bano bakuru b'ibihugu bava muri SNDD badukana tutazi iyo biva.
igihe Nkurunziza yari ahari abantu baribuka ingene yadutse igihugu cyose agikwira ngo nidutera amavoka ngo amavoka azotuma dutera imbere ngo amavoka azotuma tuba aba mbere mu karere amafaranga atagira uko angana aherera muri ayo mavoka umuntu yojya kubaza uyu munsi mbega ya mavoka yamamwe iminsi yose yahereye yama miliyaride n'amamiliyaride yagiye mu mavoka byahereye hirya bintu byari bike ugiye kubira busanga bwari ubuhinga bwo kwiba amahera none ubu naho ndayishimira ngo agiye gukwira igihugu cyose atanga ubukwabo mbega uwobaza abarundi mbega abarundi mwebwe muripfuza ko ibintu byose bizimba kugira ngo hatangwe ubukwavu mu gihugu ubu abantu baripfuza ko ibijya bibanza by'isoko byose bizimba abantu baripfuza ko ibitoro bizimba baripfuza ko bisi yabizimba baripfuza ko amashuri azozimba baripfuza kugira ngo gusa umukuru w'igihugu aze gutanga ubukwavu umuntu niyopfuma bavuga ati ubukwavu buri hajya umuntu nagenda bwigurire mugabo abantu bagumane amafaranga afise agaciro rero umuntu aribaza ivyo bintu bitera abo bakuru b'ibihugu bacitoza nta n'ibyo baba baravuze igihe gitoza ntiyigeze avuga ko azotanga ubukwavu ariko ubu ubukwavu nico kintu cya mbere kigiye gutwara amafaranga y'u Burundi kigatuma ibintu bizimba ukuraho hano hana abantu nibakanu ucubonamwo ka kandi nyene kuko bondera kwishirako ayo mahera kandi bene iyo migambi kenshi usanga idahabwa ubushikiranganje bubijejwe ugasanga ni ibintu bigabwa n'umukuru w'igihugu wenyene umuntu aguma ashyiraho kabaza ngaho hantu ico ni ikimenyetso c'ubusuma uranga iyo ntwaro kuva mu ntango kandi biguma ari bya bindi byisubiriza mu ruyeri rwinshi rero mu guheza ndaza gutandukana gato ngaha na Leonidas Hatungimana bagira ati ntaco no bahanu jewe nguma ngaruka haha ikintu cya mbere gituma umuntu yitwa umukuru w'igihugu ni naco cya mbere umuntu no mu rugo gituma yitwa serugo ni ugushobora gufatanya umuryango wawe umuryango udafatanye urugo rudafatanye nta terambere rishoboka urabona urugo umugabo n'umugore birirwa baragwana birirwa baratukana abana bagatukana ugasanga urwo rugo rwarateye imbere byoshoboka gute umukuru w'igihugu yaje igihugu cyaratatanye kubera nkuru nziza n'ikiringo kiwe cya gatatu kandi ndi mu bantu nzi neza ko ndayishimiye yamenye kumwiyobeka ko ariko imbere atarashyikiye icyo kiringo nawe nyene yari mu basinye bemeza ko ibintu ari bibi cyane muri 2014 rero aho kubandanya muri iyo nzira tahishika nafatanya abarundi muze murabe inyungu tuzobikura mu kwizongana natahukana imigambwe yose natahukana amashyirahamwe yigenga natahukana abarundi tuvuge ijambo rimwe tujane muri Union Européenne dusabira hamwe imfashanyo y'u Burundi murabe ibintu ngene bica bimera ibintu byose bizohinduka mu kanya gato ariko igihe cyose azoguma igihugu akahigumiza ari igihugu cy'abitwa bamwe ngo nabene gihugu abandi n'abansi b'igihugu turetse ko ico gihugu kitazotera imbere namaze kubivuga ko na bwa butegetsi bwiwe buzohabwa kubera ivyo bintu agumije gutyo ariko ndabaciriyemwo Pacifique n'ahazwi hazobahuza gute mu gihe twabonye ibiheruka kubera i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi aho abari baserukiye leta kugira ngo baze kwisigura ku vyagirizwa igihugu bahavuye badatanga n'icegeranyo ngo nuko babonye umwe mu baharanira agatazina muntu yagiye kwitaba iyo nama bagasubira inyuma kandi tukaba twumvise mu gihugu atawigeze abavuga ko ikintu cyangwa bagiye n'ugwara ko bakosheje aha rero niho nyene ko umukuru w'igihugu ibonekera ya mazina yita ngo se barundi bihagaze ngaho wewe hari umuntu wo kubaha ubonye abana biwe bamwe avuga ati je sinkeneye kwicarana nabo no kubabona abandi ati nabana banje hari n'icyantangaje yavuze ngo yanka kwicarana na Arumere ngo Arumere ngo ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi aca yiruka mu Burusiya bamwicarika iruhande ya kapitene Ibrahim Traore none niko yiki mu Burusiya aho atasohotse ko wumva yanka batembagaza ubutegetsi ko wumva tabonana n'abantu bitonga baratembagaje ubutegetsi kubera iki yagiye kwicarana na kapitene Traore hariya Petersburg mu Burusiya akicarana na perezida wa Mali Goita kandi nabo bakoze ivyo wumva anatwagiriza bitari navyo Armere nta kudeta yigeze ajamwo ico ndacemeza Armere nta musi numwe yigeze ajamwo vya kudeta nibutse kandi ko nabo bavuga ivya kudeta 2015 bavuga bati dushaka guhagarika intwari iri kwirica abantu Nkurunziza wenyene niwe yabahaye ukuri inyuma uravye abantu Nkurunziza yaciye yica mu kiringo cya gatatu
wenyine niwe atuma ahubwo umuntu avuga ati niyo mbare ariko avuga ukuri nimba bavuga ati tuje guhagarika umuntu aje kwica abantu tukabona ibyo yaciye akora amaze kuronka ubwo butegetsi rero mbona bari bafise ukuri rero ikintu gihambaye no munsi twebwe ntitwigeze turwanya Ndayishimiye ntitwigeze tumwiyamiriza ntitwigeze nta myerekano yerekeye we yabayeho twiyamirije umuntu aho n'ibigwa shingiro twiyamirije Petero Nkurunziza Ndayishimiye yaje abantu bavuga bati ese wa mukuru w'igihugu wo dutabaruka duhura wibuke ryasengesho Musenyeri nta mwana yamugiriye umunsi arahira yavuzemwo ibintu bitatu bikuru je nafashe ku mutwe muri ivyo harimwo ngwese wo tuzanira izi ncabwenge z'Uburundi zangaye mw'isi niko bamusengeye ariko arimikwa mbega aracavyibuka yasengewe guhuza abarundi iryo niryo banga rikuru ry'umukuru w'igihugu igihe cyose atazoshobora ivyo n'umukuru w'akagwi ntashobora kuba umukuru w'abarundi bose ego umwanya wagenewe kino kiganiro urarangiye muradutunga kandi hari minota twarengeje ko nibutse abariko baradukurikira muriko murakurikira radio umurisho kw'ikiganiro cyari ugoniki muri kino kiganiro mwumvise ko twaciye hirya no hino ibijanye n'amakenga bamwe n'abandi bafise icyo bashima n'icyo banegura ku myaka 3 iheze umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu Murantunga Evariste Ndayishimiye ariko ubutegetsi abari bafise icyizere mwumvise uko babibona no munsi abatari bagifise mwumvise ko ariho bagihagaze abatumire twari twarondeye bari batatu bashoboye kuza ku murongo reka mpere kuri Leonidas Hatungimana ndabakengurukire kuba mwitavye kino kiganiro no ku mwanya no kuvyiyumviro mwagiye murashikiriza muri kino kiganiro tukizera yuko radio murisho niyasubira kubikora ko muzoheza mukagamburuka sinzi yuko Leonidas Hatungimana ariko aranyumva ariko nkengurukire kandi Pacifique Ninahazwe ndabona akiri ku murongo ndabashimire kuba mwitavye kino kiganiro kuvyiyumviro no kumpanuro mutanze muri kino kiganiro kandi nkibaza kandi nizera ko niyo radio murisho yasubira kubikora ko muzoheza mukagamburuka nuko nanjye ndabashimiye ikiganiro cyari kiryoshe mwakoze kuntumira no hanyuma muntumiye nzobitaba ego ntitwashoboye kuronka Leonce Ngendakumana ikiganiro kirinze kirangira atabonetse ku murongo dusabye imbabazi shimire kandi Robert yafashije mu buhinga bw'ivyuma ndakengurukiye mwebwe mwese mwaduteze amatwi muri kino kiganiro ubwo niki cyo kuruno munsi Gilbert niyo nkuru nakiremesheje kuri mikro nanje ndabakengurukiye nkaba ndangije ndabifuriza ko amahoro n'umunezero bitangwa no horaho byo bana namwe naho mu kiganiro kizokurikira